Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 6 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe aka ni akanya keza ko kubikora. Nyamuneka ntiwibagirwe gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu. Muri kano kanya muri iri joro amakuru akomeye cyane arimo kungeraho aremeza neza ko imirwano irimo kubica bigacika mu marembo y'umujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaramaje barashaka kwigarurira umujyi wa Uvira. Ndasubiramwo. Kuri uyu mugoroba kwigenekerezo rya 6 imirwano yatanguye kandi ikomeye. M23 yamaze kwigarurira agace gakomeye gaherereye ku birometero 5 gusa werekeza mu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi bagerageje kurwana ariko bibi by'ubusa kuko M23 bigaragara yuko irimo kubarusha inguvu. Ubungubu M23 iri ku birometero 5 gusa yerekeza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Ibimenyesha makuru byose byo muri Kongo biravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko imirwano yabaye ku mugoroba w'irigenekerezo rya 6 yari ikomeye. Habaye ukurasana gukomeye cyane ku ntera y'ibirometero 5 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Hari ihuriro ry'imihanda ikomeye yerekeza mu gisagara cya Uvira. Ubungubu aka gace kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. No gutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rw'abasirikare ba Kongo n'u Burundi. Iyi ngiyi kandi ikaba intsinzi ikomeye cyane ku barwanyi ba General Makenga, bigaragara yuko bamaze kugota neza igisagara cya Uvira. Ibingibi kandi biragaragaza yuko Abarundi banyuraga mu gace ka Kavimvira berekeza muri Uvira, amayira yose M23 yamaze kuyafunga. Mu minsi ibiri ishize abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Kavimvira gaherereye ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Hari amakuru twamenye yemeza yuko abasirikare barenga 15 b'u Burundi bakomeretse mu buryo bukomeye, ndetse igitigiri cy'abapfuye kugeza ubu ntabwo kiramenyekana. Amwe mu masoko yacu muri M23 avuga yuko abapfuye barenga 30, ariko kandi amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi akavuga yuko abapfuye batarenga 12. Nta wamenya rero igitigiri cya nyacyo, ariko ikizwi nuko Abarundi bahasize ubuzima. Kuva ku mugoroba w'irigenekerezo rya 6 rero ibintu byakomeye. Imirwano noneho yahinduye isura. Igisirikare cya Kongo n'Abarundi bagerageje guhanyanyaza ngo babuze M23 gusatira igisagara cya Uvira, ariko byabataye kuwa amazi. Ubungubu amasase menshi arimo kumvikana mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ubwoba ni bwinshi mu baturage bo muri Uvira, dore yuko amakuru ya nyuma dufite yemeza yuko intasi za M23 zamaze neza kwinjira muri iki gisagara cya Uvira. Hari amakuru avuga yuko abakomanda ba FRDC muri Uvira batangiye guhunga berekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abasirikare b'u Burundi bo bavuze yuko byanga bikunda bagomba kurwana umuhenerezo bakabuza zino nyeshyamba za M23 kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri ku mupaka neza w'igihugu cy'u Burundi na Kongo.
Iki ngiki kandi nicyo gice cya nyuma gihuza Kongo n'u Burundi, aho abasirikare b'u Burundi bashobora kuva mu Burundi bakerekeza muri Kongo. Bisiguye yuko M23 iramutse yigaruriye umujyi wa Uvira, nta yindi nzira n'imwe igihugu cy'u Burundi cyaba gisigaranye yo kuva mu Burundi cyerekeza muri Kongo. Imipaka yose ihuza u Burundi na Kongo yabirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, kubera yuko agace ka Kamanyora kagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Agace ka Kavimvira nako gahuza u Burundi na Kongo karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu mujyi wa Uvira rero baramutse bahigaruriye, byaba bisiguye yuko imipaka yose yo ku butaka izwi ihuza u Burundi na Kongo imaze kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Igisirikare cy'u Burundi kirabona yuko byaba ari ibyago bikomeye, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwagiye buvuga yuko bufite ubwoba ko M23 iramutse yigaruriye igisagara cya Uvira yatangiza ibitero bigamije gusabota umujyi wa Bujumbura, ndetse ngo ikaba yafasha inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa Gitega, maze bakagaba ibitero karundura ku mujyi wa Bujumbura. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko urwamo rw'amasase rurimo kumvikana muri kano kanya. Muri iri joro harimo kuba imirwano ikomeye cyane, ndetse biribonekeza yuko M23 irimo gushaka kwinjira muri iki gisagara muri iri joro. Harimo kugaragara urujya n'uruza rw'abantu barimo kuva irya nino mu mirimo yabo birukanka, ndetse mu gisagara cya Uvira biragaragara yuko hari panike generali. Amakuru atugeraho aravuga yuko abazarendo na FRDC nabo batangiye ibikorwa byo gusahura mu gisagara cya Uvira. Nta kabuza rero ngo birimo kwibonekeza ko umunota ku wundi aka gace ka Uvira nako kaba kagiye kugwa mu minwe y'inyeshyamba za M23. Iyi mirwano ikomeye cyane yongeye kubura nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bari basohoye itangazo bavuga yuko FRDC irimo gutegura intambara. Bwana Lawrence Kanyuka avugira M23 abinyujije ku rubuga rwa X, yavuze yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutunda intwaro nyinshi ndetse n'abasirikare begera neza imirongo y'urugamba, kandi ngo intwaro zabo barimo kuzitunga mu bice birimo abaturage benshi ndetse no mu bice birimo abarwanyi ba M23. Uyu muvugizi wa M23 rero akaba yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo budashaka ibiganiro, ko birimo kugaragara neza ko FRDC irimo kubateguraho intambara ikomeye. Ibingibi kandi byari byanatangajwe n'umunyamabanga uhoraho wa M23 Bwana Benjamin Mbonimpa. We yari yanditse yuko birimo kugaragara yuko Kongo idashaka ibiganiro, ahubwo ko barimo gutegura intambara irya nino mu bice byose. Bwana Benjamin Mbonimpa rero nawe akaba yari yateguje FRDC n'ubutegetsi bwa Kisekedi ko nta kabuza M23 nayo iryamiye amajanja mu gihe yabishotowe. Imirwano rero irimo kubica bigacika, ndetse birimo kugaragara yuko Abarundi barimo kwitakura isongoye. Hari amakuru avuga yuko Abarundi barimo gupfira ku rubuga rw'imirwano, ndetse benshi bakaba bakomerekeye mu mirwano yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Hari bamwe mu Barundi bivugwa yuko bacakiwe matekwa ku rubuga rw'imirwano, ndetse abandi benshi ngo bakomeretse nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Kuva ku igenekerezo rya mbere ndetse n'igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa karindwi, Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yari yarungitse ayandi mabatayo abiri agizwe n'abasirikare 1,700 muri Kongo. Ni abasirikare bavuye mu Rumonge berekeza mu gace ka Uvira, aho bari bagiye gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi muri kariya gace. Gusa biragaragara yuko intambara igiye gukomera, ndetse abasirikare b'u Burundi bakaba bamerewe nabi cyane ku rubuga rw'imirwano.
M23 nayo yagaragaye mu bimodoka byayo by'intambara ifite abasirikare benshi ndetse ngo irimo gukoresha intwaro zikomeye cyane. Kugeza ubu rero ntacyo impande zombi zirimo kurwana ziratangaza. Icyo dutegereje ni amatangazo y'igisirikare cya Kongo cyangwa se abarwanyi ba M23 bagira icyo basigura kuri iyi mirwano ikomeye bigaragara yuko yamaze gusatira neza igisagara cya Uvira. Muri aya makuru yacu turababwira ko Generali Barahunga yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo, hari amakuru avuga yuko Generali Barahunga yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma gufatanya na Generali Sultani Makenga kurwanya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko hashize iminsi 2 Generali Barahunga ageze mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 Generali Barahunga yahuye na Generali Makenga bagahurira mu gace ka teritwari ya Rucuru. Uyu Generali Makenga ngo yari ari kumwe na bwana Koloneye Nanga nyuma yaho bari bamaze gusoza amahugurwa y'abakadere ba M23. Aya makuru kandi akavuga yuko Generali Barahunga yaba agiye guhabwa umwanya ukomeye cyane mu buyobozi bw'abarwanyi ba M23. Aya makuru yuko Generali Nkunda yaba yarageze muri Kongo turaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 barakaye cyane. Bamaze gusohora itangazo barimo kwamagana FARDC n'ibikorwa byayo. Baravuga ko FARDC irimo gukusanya abasirikare n'intwaro zikomeye kandi ko ngo barimo kwitegura gutangiza intambara kuri M23. M23 rero ikavuga ko FARDC ishaka intambara kandi ngo ubutegetsi bwa Kongo bukaba bukomeje kubeshya ko hari ibiganiro bya Doha. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu ibiganiro birimo kuba ariko FARDC ikaba irimo gusatira imirongo y'urugamba. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe ibiri kuvugwa muri iri tangazo bigaragara yuko intambara yaba igiye kongera kurota mu buseruko bwa Kongo. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira ko mu gace ka Uvira urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Abanyagihugu benshi bongeye kugaragara barimo gutizabo muri kariya gace. Kugeza ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bari mu misozi ikikije agace ka Uvira biravugwa yuko aribo barimo kohereza urufaya rw'amabombe mu gace bivugwa yuko karimo abarwanyi ba M23. Ntacyo M23 yigeze itangaza kuri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gace ka Minembwe naho amakuru arimo kuvayo aravuga yuko FARDC yaba yagabye ibitero mu gace ka Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho bagaragaye barimo guhangana n'abasirikare ba FARDC bivugwa yuko bari barimo gukoresha indege z'intambara. Amakuru rero akavuga yuko abantu 3 bitabye Imana mu gitero gikomeye cyagabwe na FARDC mu gace ka Minembwe. Ni nako kandi urugamba rukomeye muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru yemeza yuko kuri iki cyumweru abazarendo bongeye gukozanyaho n'abarwanyi ba M23 ndetse biravugwa yuko abazarendo barenga 15 baba baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Iby'iyi mirwano rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ndakwibutsa ko rwose niba utarakanda kuri subscribe rwose wabikora. Nyamuneka ntimwibagirwe gukanda kuri like ndetse musangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yose maze kubabwira idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro bya Iyakure TV.
nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho aremeza yuko General Laurent Nkunda yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Amasoko yacu mu barwanyi ba M23 aremeza yuko hashize iminsi 2 General Laurent Nkunda ageze mu mujyi wa Goma. Ngo yageze mu mujyi wa Goma ku igenekerezo rya 4 uku kwezi kwa 7, ndetse biravugwa yuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 General Laurent Nkunda yahuye na General Sultani Makenga arongoye abarwanyi ba M23. Amakuru akemeza yuko bahuriye mu gace ka Jomba muri teritwari ya Rucuru, aho bivugwa yuko hari icyicaro gikomeye cy'abarwanyi ba M23. Uyu General Laurent Nkunda ngo yageze muri Kongo nyuma y'aho raporo y'umuryango w'abibumbye yerekanye neza ko Laurent Nkunda ngo n'ubundi yagombaga kujya mu buseruko bwa Kongo gufatanya na General Makenga kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Hari raporo y'impuguke za Loni yagaragaje yuko General Makenga ndetse n'abandi ba generali barongoye urugamba ngo baba bararyanye ndetse bakagirana ibibazo indani muri bo. Iyi raporo igashinja igihugu cy'u Rwanda ko ngo cyaba kirimo gutegura imigambi yo kohereza General Nkunda muri Kongo kugira ngo ajye kunga abasirikare bafitanye ibibazo muri M23. Iyi raporo rero ikavuga yuko General Nkunda ngo yagombaga guhabwa umwanya ukomeye cyane muri bano barwanyi ba General Makenga. Hari amakuru rero arimo guturuka muri Kongo avuga yuko General Nkunda yaba yaramaze kugera mu mujyi wa Goma ndetse ko agiye guhabwa uburongozi bukomeye mu barwanyi ba M23. Aya makuru ntabwo aremezwa n'urwego urwo ari rwo rwose rwo mu barwanyi ba M23. Gusa amwe mu makuru arimo kutugeraho mu buryo bw'ibanga aravuga yuko muri iki cyumweru tugiye gutangira ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bashobora kuzerekwa General Nkunda ndetse bagatangarizwa ko abaye umutegetsi ukomeye wa bano basirikare. Ibingibi kandi ngo bishobora kuzakorwa muri kongere ikomeye cyane y'icyama cya M23. Biravugwa yuko hari kongere ikomeye igomba kuzateranira muri Rucuru. Iyi kongere ngo ni ubwa mbere izaba ibayeho kuva M23 yatangiza urugamba, ndetse ngo iyi kongere izafatirwamo ibyemezo bikomeye cyane bishobora kuzasiga umutwe wa M23 wemeje yuko ugiye guharanira kwibohorera ibice bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ikaba yatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko iyi kongere irimo gutegurwa ndetse abategetsi bakomeye bamaze kuronka ubutumire bwabo. Abakadere bakomeye ba M23 ndetse n'abasirikare bakomeye bamaze kumenyeshwa iby'iyi kongere ishobora kuzerekanirwamo General Laurent Nkunda ndetse igafatirwamo imyanzuro ikomeye cyane. Iya Kure TV rero izakomeza gukurikirana iby'aya makuru. Uyu mugabo General Laurent Nkunda arazwi cyane mu buseruko bwa Kongo. Yarongoye inyeshyamba za CNDP ndetse yigaruriye ibice byinshi mu buseruko bwa Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2004 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2009. General Laurent Nkunda arazwi cyane ndetse yagiye akorana ibiganiro n'abamenyesha makuru mpuzamakungu. General Laurent Nkunda yagaragaye mu myambaro ya gipasiteri hariya mu bice bya Masisi. General Laurent Nkunda muramwibuka cyane ubwo yigaruriraga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse General Laurent Nkunda akaba yaratesheje umutwe igisirikare cya Kongo. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1967. Ubu ngubu afite imyaka 58. Abashyigikiye M23 bavuga ko byaba ari ibintu byiza cyane kubona General Laurent Nkunda yongeye kugaruka mu buseruko bwa Kongo agakorana na General Makenga.
Kugeza ubu ngubu nta makuru yizewe yemeza neza aho General Nkunda aherereye. Gusa ibimenyesha amakuru mpuzamakungu na raporo z'umuryango w'abibumbye bemeza yuko General Nkunda ari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo u Rwanda rwari rurimo guteganya kumwohereza muri Kongo. Ubu rero amakuru avugwa akemeza yuko Nkunda yamaze kugera mu mujyi wa Goma, ndetse ko azerekanwa mu barwanyi ba M23 muri kongere karundura izaba muri iki cyumweru tugiye gutangira. Mu yandi makuru akomeye cyane nuko M23 yarakaye. Abarwanyi ba M23 bariye Karungu. M23 imaze kuvuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo gutegura intambara. Ngo rero ibiganiro bya Doha biragaragara yuko bidashishikaje ubutegetsi bwa Kongo, kuko irya nino FARDC irimo gutegura intambara. Mu butumwa bwatambukijwe na Bwana Lawrence Kanyuka ku rubuga rwa X, ndetse bukaba bwari bukurikiranye n'ubwari bwatangajwe na Bwana Benjamin Mbonimpa, uyu nguyu ni umunyamabanga uhoraho wa M23. Ubu butumwa bwose buhuriye ku kuba M23 irimo kwiyamiriza igisirikare cya Kongo. Muri ubu butumwa bw'umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka aravuga yuko ku mirongo y'urugamba igisirikare cya Kongo kirimo kuzana ibitwaro byinshi n'abasirikare benshi, ndetse M23 ikavuga yuko yamenye amakuru yizewe ko hari abacancuro babarirwa mu bihumbi 3 bavuye muri Colombia bamaze kugera mu gace ka Kindu ndetse na Kisangani. Abangaba rero ngo bagiye kujya ku mirongo y'urugamba, kandi ngo biragaragara yuko FARDC iryamiye amajanja umunota ku wundi irimo gushaka kugaba ibitero kuri zino nyeshyamba za M23. Muri aya makuru yatangajwe na Bwana Lawrence Kanyuka aravuga ko ibitwaro biremereye iminwa yabyo FARDC yayerekeje mu bice bituwemo n'abasivile, ndetse M23 ikavuga yuko iby'igisirikare cya Kongo kirimo gukora ari ibyaha by'intambara. Ibingibi rero M23 irabiheraho ikavuga yuko ibiganiro bya Doha ntacyo bishobora kugeraho. Ngo biragaragara yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka intambara, ngo ntabwo bushishikajwe n'ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari. Amakuru atugeraho avuga yuko M23 yaba irimo guteganya kwivana muri bino biganiro bya Doha nyuma yo kubona yuko FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi barimo gutegura imirwano ikomeye. Ngo ntabwo bakomeza kujya kuganira n'abantu barimo gutegura intambara. Mu minsi ishize M23 yakoranye ikiganiro n'abamenyesha makuru mu mujyi wa Goma, maze ivuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwazanye amananiza mu biganiro bya Doha mu gihugu cya Katari. Bwana Benjamin Mbonimpa umunyamabanga ahoraho muri M23 yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bwanze guhagarika imirwano, ndetse ngo bwanze gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano, kandi ari cyo kintu cy'ibanze cyagombaga guherwaho. Kugeza ubu rero ibirimo kugaragara irya nino mu buseruko bwa Kongo, ivyabona vyose birerekana yuko intambara igiye kongera kurota. Urugamba rugiye kwambikana, ndababwiza ukuri. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo kwitegura, kandi bamaze iminsi binjiza abasirikare benshi muri M23. Muri aya mezi atatashize amakuru dufite nuko abasirikare barenga 20,000 bamaze kwinjira muri zino nyeshyamba bavuye mu bice bya Bukavu, bavuye mu bice bya Masisi ndetse na za Rucuru no mu mujyi wa Goma. Ibingibi kandi bikiyongeraho abandi basirikare benshi biyunze na M23 kuva mu kwezi kwa mbere. Ibingibi rero ngo bigatanga ingufu nyinshi kuri bano barwanyi ba General Makenga. Uruhande rwa FARDC narwo biravugwa yuko ruryamiye amajanja, ndetse ko Abarundi na FDLR nabo barimo kwitegura gufasha FARDC kurwanya M23.
ibimenyetso byose birerekana ko intambara ikomeye igiye kongera kurota. Iby'ibiganiro bya Doha rwose biragaragara yuko birimo kugonga urukuta, ndetse ko ubutegetsi bwa Kongo budashaka gukozwa iby'ibi biganiro.